Ku munsi wa Mungu canke ku munsi w'Imana kuva kera isaha 2 z'ijoro n'inusu twese twaba dukoraniye haziko turiko tumviriza radio na televiziyo y'igihugu ariyo RTNB dukurikirana igikino ninde. Nagerageje kubivuga ariko naho ntabitoye ndibaza mumaze kumva ku kajingu canke ku kantu muca mumenya icatuma iyo saha igera tutarataha. Ako kantu niko katuma kumburi uwari we wese ahashitse canke ahageze yegera ku mubanyi yumviriza igikino ninde. Cari igikino kumburi kiryohera abantu, abana, ugwaruka, abakuze, abamama, abapapa, aho ico gikino carangwamwo impanuro, aho kumburi twanahamenyera n'imigani itandukanye. Igikino ninde rero cagiye kwigarurira imitima y'abantu batari bake, ndetse aho ari n'igikino abarundi n'abarundikazi bigiraho ibintu bitandukanye, na cane cane imico n'akaranga biranga Uburundi, ndetse ntibagiye indero iranga abarundi. Ico gikino ninde nticumvirizwa n'abarundi gusa bari mu gihugu c'u Burundi, eka ndetse ico gikino ninde caje gukundwa ndetse kw'isi yose, aho abantu bose aho bari hose bumva ururimi rw'ikirundi baje gukunda cane ico gikino ninde. Aho ndetse ico gikino ninde caca no kuri televiziyo y'u Burundi RTNB, ugashobora gukurikirana amasanamu y'ico gikino ukanaraba na bamwe muri barya bakinyi wagiye urakunda ba ninde, ukabona neza na neza uko babikora uriko ubirorera n'amaso yawe abiri. Bagiye kubaho baronka n'amadira atandukanye bivanye ku mpano yabo yo gukina ninde, aho ndetse amakampani agiye atandukanye ndetse amaradio agiye atandukanye yabaha amadiri yo kugurura amaradio yabo, ndetse n'amasosiyete atandukanye akabaha amadiri atandukanye kugira ngo bashobore kugurura ku mugaragaro business yabo. Nuko kuri uno musi rero nkaba ngarutse n'ubuzima bwaranze Adrien Nahimana, umukinyi w'icitegererezo ndetse umukinyi yabaye rurangiranwa cyane mu bamama baranze igikino ninde, ndetse mu bamama baserukiye amareresi mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Adrien Nahimana rero akaba yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 957 aza kwitaba Imana mu mwaka w'ibihumbi 2024, akaba yaramaze imyaka 67 mw'isi y'abazima. Adrien Nahimana rero akaba yavukiye ku musozi wa Rweru muri zone Kabanga, intara ya Gitega ndetse komine Gitega. Umupfakazi Adrien Nahimana akaba yitavye Umuremyi asize abana 5 n'abuzukuru benshi. Mwabo bana 5 yibarutse umuhererezi wiwi ari we Renato, akaba ari we yamutoranye mu mwuga w'ukina amareresi. Utu akaba ari tumwe mu tujambo twagiye turakundwa n'abatari bake, aho n'aba DJs bagenda baradukoresha mu gukora amamix yabo. Aho utwo tujambo tukaba twari Bikira Maria mawe, Somya nanje, Ifeke ry'umukecuru, eka nibagiye n'aka kajingo kamwe yakoreye radio na televiziyo Isanganiro avuga ati aha washitse ni kwisanganiro. Uto rero tukaba ari tumwe utujambo Adrien Nahimana abantu bose basanzwe bamuziko. Adrien Nahimana rero mu gikundiro ciwe hari n'abakomedie bagiye baramusubiramwo ijwi ryiwe, ndetse ukibaza ko ivyo bavuga ari Adrien Nahimana ariko arabivuga. Aha ndagaruka kuri Ildefonse le Comedien, nawe ari muri bamwe bagiye barasubiramwo ijwi rya Adrien Nahimana. Nkagaruka kandi kuri Bakame Comedian asanzwe ava mu ntara y'Amakamba, aho nawe ari muri bamwe bagiye baramusubiramwo bamwimita kumbure basubiramwo neza na neza ijwi rya Adrien Nahimana. Bikaba ari bimwe byatumye Bakame Comedian aronka amasoko atandukanye ndetse amenyekana ku rwego rugezweho. Adrien Nahimana rero atarakikwa n'amagara cyane, hari ibikino vya ninde vyinshi yagiye arakina vyaryoheye abatari bake, ndetse n'inka vyose vyaryoheye abatari bake, kuko ijwi ryiwe gusa ryaba ijwi rishika mu misokoro y'abantu ndetse likaryohera abantu. Ivyo by'ubusuma bamwagiriza kuva baho ntarigera yiba na rimwe, mugabe ingeso nzi afise
arafise ingeso yo gushurashura nimero iyi imwe. Jojo ni umwigeme rero umwe mu bantu batuma Adrien Nahimana asarara. Uyu rero Jojo ni umwe mu batuma Adrien Nahimana asarara kuko yamugora irera cyane mu gikino ca Ninde. Nawe Gwembe camamare kandi mu bakinyi ba Ninde akaba ari numwe kandi yagora Adrien Nahimana mu gushurashuza umukobwa wiwe canke mu gutesha indero umukobwa wiwe Jojo. Kuva rero mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 981 igikino Ninde gitangura, uko cyakomeza niko cyagenda kirakundwa n'abantu ndetse akaba ari igikino cyabaye icitegererezo ku bantu isinzi, ku barundi n'abarundikazi bumva ururimi rw'ikirundi. Deo Hakizimana canke Munyare nawe akaba ari umwe mu bakinyi bakinana igikino Ninde, aho na wenyene yagaragaje umubabaro afise mu gihe yumvitiye urupfu rwa mugenzi we Adrien Nahimana. Ndetse abakinyi bose muri rusangi bakinana igikino Ninde bakaba n'ubu buzuye umubabaro n'agahinda, akababaro n'agahinda kuri urwo rupfu rwa Adrien Nahimana. Amaziko rero y'umuvyeyi Adrien Nahimana, umukinyi w'icitegererezo w'igikino Ninde, aho ndetse ari n'umukinyi yagerageje guhanura urwaruka rutari ruke abicishije mu gikino ca Ninde. Amaziko yiwe azoba ejo ku munsi wa gatatu w'igenekerezo rya 24 w'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2024. Ugusezerana ko kukazobera muri Chapelle Murayi kuva isaha 2 z'agatondo, nayo inkuka y'imisa nayo ikazobera muri Paruwasi Murayi igihe cy'isaha 4 zuzuye z'agatondo. Amaziko akazobera mu itongo ry'abitavye Imana imurayi nyene. Nuko aha tukarangiza dushimira bamwe bagize ico bakora mu gufasha Adrien Nahimana kuva agikizwe n'amagara, aho novuga ko Imana yamukunze kuturusha, ariko kandi ahera ni mwijuru, Imana imwakire mu bwami bwayo. Nkaba nongera kandi gushimira ku bazoshika muri kijya kibanza cejo kugira ngo dushobore kumushingurana iteka umuvyeyi wacu Adrien Nahimana. Jewe rero nariko ndababwira bimwe mu vyaranze Adrien Nahimana, umukinyi w'icitegererezo mu gikino ca Ninde. Nkaba nari umusatirizi umwe mu bamenyesha makuru bakora batiziganya noneho kuri TV yacu canke yanyu Igozan TV. Reka ndabasezere ndabifuriza kururanirwa mu banyu no mu vyanyu, ndanabifuriza imigisha muri uyu mwaka turimwo wa 2024. Murakoze. Igozan TV, Igozan TV, we could cry, oh.